talk show. From the moment we met. Nitwa Patience, nimbona nkaba ndi umusore ngandi fiancé rora turi kumwe n'umuntu wanje ngaha, and then ngabo tuko turabitegura bisi iri imbere tuzobahereza ibintu bimeze neza, sibyo? Great. Naje nitwa Kaze Dobleila, nkaba ndi single. Oh yes, ndi single. Je suis fiancée, on turi kumwe. Ntawe ndiri inyuma. Is my future husband, umugenzi wanje. Ko byose rero nivyo nta mwana afise kandi nako ntabwo akwavuze wapi navyibagiye wangu ngabo ntako arabizi katagahari arabizi yuko nyene gusa no twimirije ku bana kandi vuba cyane tugiye kuzobahereza na invitation nkuko muza kubibona. Hey, c'est le retour des grands championnats, alors n'oubliez pas de parier tous vos matchs de ce week-end sur BoobEt et augmentez vos chances de gagner avec le code de parrainage Kish. Alors, Mutinde, Muronga, tu touches, tu gagnes. Dusure mu gatoya. Byagenze gute? Byagenze gute? Oya, wambwiye yuko wari usanzwe ubizi before. Gusa hari ikintu umuntu akunda kuvuga ngo umutima ukunze biranga. Jewe d'après moi, inshuti zanje nta formulaire niniya cyane gose nagize ngo byagenze uko. Hari igihe umuntu ushobora kumukunda utarabagenzi uko nabivuga utarabagenzi entre tunaramugarako kandi muce mwibaza yuko ari we yandeheje. Oya, ndabivuze gutyo ko si uko bimeze. Kubera ko twabitanguriye mu migani urumva umunsi nja kumudiraga nyene vyagenze twasanzwe tuzinanye. Then aca yigera ku ishuri wangu acaja kwiga hanze catumara ico gihe agenda twamaze presque imyaka yose yamaze ku ishuri nta message nta WhatsApp nta Facebook umva nta warazi yundi ngeye bimeze. Kandi rero ashitse hari aca yifatanya n'ikindi gitipe wangu umva kari bala histoire zanasangiye nibereye mugabo nkakabuka mudogo ndakubaze zagusanze gute? Abwira ngo hari amakuru erega nta bibera mu mpisho bitamenyekana. Abagize enquête bimwe bidasanzwe. So rero haciye imisi aho hari presque muri 2016-15 gutyo 2017 niho waja ku ishuri. 2017 niho waja ku ishuri. Okay. Agarutse rero muri 2019 ndabaza amakuru ibana bambwira ati ari okipe. Kandi avuga ati ntari okipe ntaco reka nkomerezaho. En tout cas ikintu nabonye mu rukundo si byiza yuko ukundana canke wegera umuntu bivaye n'amajambo wumva ku bantu kuko abantu bavuga byinshi. Sometimes baranci intege kandi ugasanga n'abanciye intege rimwe na rimwe barabagenzi be bari hafi yiwe cyangwa ugasanga n'abagenzi banje bakambwira tujya wapi reka mugabo le fait que nyene hari ikintu cari ndani mu mutima burya umutima ni uvuga cyane gusumba ivyimviro vy'abantu. Bazi ko na Bibiliya bivuga juste turabakizwa mugabo Bibiliya ivuga yuko ngo amahoro yo mu mutima bari gushingira intahe. So inyuma rero yukumva byinshi yukubona byinshi nanje hari byo nabona vraiment kuri we bikanci intege bivuga ko twahuye uco gihe yarakira umuntu star dede Migelino amadeshire ya uko na uko yambarira makaushi ibiki aha mubona sigasa gutya nari fise style y'abahungu nani kibire vraiment sana niyo mpamvu ari ibintu bimwe byamushoka. Hari yariteze ubabade munyene ifata ukuko nuko je nkwaruko ikintu nabona doma pano bugati kinabonye ko ari umuntu wo twobana no mwemera tukaja en relation kubera nasanze hari ikintu cyasunikira kuri we sinayindi cyari ico ariko narumva ko atekeye ikintu kinini ya cyane
ndibuka le premier jour bashaka ndabibira gasoza le premier jour atakunda mutsi nambwe ati ntuve ngaha tudasenze twakoze imana twese tudasenze ndetse dushima imana kuko narumva yuko juste sa présence kuba ahari yashoboye gushika muri kino kibanza narumva yuko nduhutse muri jewe narumva yuko noshobora kumubwira ibintu byose iki kuko nta byari bwigere bibaho umuntu noshobora kudevolubira ivyo byose yabigira agifise undi mutipe bari kumwe uvyibuke ico gihe nabikora agifise undi mutipe ndi kumwe n'uwundi muntu mugabo no musi ndamenye ibanga rero ingene vyagenze kugira uwacane naure hanyuma nzego ze kubereka nabwiye ndi kumwe n'undi muntu gusa ukumva niko akunda uvuga turi muri relation mais na sinturimo neza nuko nabivuga ntibirimo neza mugabo umaze kubona umuntu kumwumva agatima karasimvye ushaka kubwirira kumenya amakuru wiwe ça arrive mugabo ndagatisha ibi bintu sivyo impwema hari gihe abakizovuga ati iyi mpwemu siyane acha tavuga ati kwa jina la Yesu natewe sindona uregeye ego agati ibi bintu sivyo mugabo d'après tout nkimubona bwati wow uyu muntu ndashaka ndibuka premier question nambwira ati none kuje mu buzima bwanje wifuza iki ushaka quelle place wifuza ko namubagiye question zitatu ushaka ko umumero anasanze bite ni sawa umugenzi asanzwe nyene hari namufashe amagenzi batatu categories zitatu bazizo categories ho zaboye category ya mbere ushaka umugenzi asanzwe bite ni sawa ku buryo tuye mwibarabara ndamugira ati ni bon mais c'est bien nta murengana kigira kabiri umuntu ndamwandikira ni sawa ntunga contact yiwe ugira gatatu umumero hamwe wa mundi mbwira amabanga yanje yose ndavuga ati iki niki nagize challenge iki niki ambera byose n'amazina n'ivyo bintu gute aho rero nanje none nkibaza none kumwe n'umuntu koma ibi bintu biko biraza ivyo byose yabimbaza ntaramudiraga murumva yuko nawe habuze gatoyi mugabo ukakundi kamera nk'abakobwa dutegeza kwihagarara ku meza nari hagazeko katima kari kariyo nta mpamvu yuko ushobora kumutwara agatima kari kariyo mugabo gati iyi nkwe musi yo kumva nakubise ushaka kurira rero comment je peux draguer quelqu'un ni gute nobwira umuntu ko nkunda kandi atari watanguye no gataha mugabo urumva iyo nteba wacu ukora gusa rero guys ikintu rero gicanyije sikindi jewe haciye iminsi presque iminsi mike uko iminsi yagenda irahera niko nisanga umuntu natanguye kumuganiriza umuntu natanguye kumukunda ufite none ibintu bikora mbako nibiki mu bisanzwe jewe ko nari imeze twaje guhura nawe ibintu by'abakobwa siho narindi twari dufise ukuntu twari twarubatse team ya twari dufise n'abandi bagenzi twita ba Paulo ibintu byo kurongora ntutubaze ibintu byo kubaka byo kudiraga byo kuja mu bakobwa no naragira n'isoni zo guhagarara n'umukobwa mugabo rero yamaze kuza nari niviriye hembe nari kwiga ishuri rero ibintu bya bibiri numva agatima karanse kweri cyo ndamutelefone uri muhira ati ngo ndi muhira ndagenda turatera blague story hageze hana aramperekeza ndibuka hari musi y'igiti niyo mpamvu aho niho histoire rero yatanguriye musi y'igiti ariyo n'agafoto twagize k'ibintu by'ikirundi turi musi y'igiti mfise agakoni katwibutsa ivyo bihe byo musi y'igiti rero aho musi y'igiti byarase ko tuvana namusezera akagenda twagera imbere nahindukira nawe nkasanga yahindukiye tugaca dusubira inyuma tukavuga none nibiki hari ushaka kumbwira wapi nkaca ngenda ngeze imbere naraguherekeza yaramperekeza nkamuherekeza akamperekeza nkamuherekeza gaca tugatiraho bigeze duhagarare tuvuga 1 2 3 wowe genda nawe genda muga twatera payi oya ngo garuka ndakubwira be garuka gati umva rero iki ubu ntitwashaka kuvana ntibyakunda kuko d'après tout impamvu tuzi ati ngo munsi y'igiti hari igihe bambara ahantu dushaka kubonana gati duhuriye munsi y'igiti yari lieu de rencontre yacu yo munsi y'igiti kuko
no kumwemerera ni naho naritaburiye wangu niyo yambwira iryo jambo bana munsi y'ico giti ico giti baragiciye ndababara wangu ani hatari umunsi rero tumaze gusezerana nk'inshuro nka 5 ndavuga ati rero aya ndabona ngira uyu rero niwe wa umuntu ko umuntu ntanguye kumvira ko ntivyambako ni ibintu bitabaho kuri jewe kubivamo umukobwa kugeza muri iyo degré ni ibintu bitambaho none akiraho nta bandi bantu bo warigeze kubona abakobwa ni benshi mwisi vraiment kuko umuhungu araraba abakobwa ni benshi mwisi nta muntu gusa ikintu kimwe gihari ni iki hari igihe uhura n'abakobwa benshi but ibintu nababwira burya ibikayangana byose sinza habo abakobwa beza ni benshi mugabo si bose arabafasha banyu si bose arabagore bacu no mugabo nubwo bwinshi bwabo harimo Imana bwa yarateguye ku bwawe rero hariho benshi nani maze kubona naho benshi nari mfise no ndetse no mu vyumviro yuko ebana nihagera nshobora kumushikira nkamubwira ati imeze kunuku mugabo ubwo bwinshi bwabo ntibwasigura kari bo bagore biwanje so rero bigenze uko uwo munsi namuteye imitoma ebana icabaye sikindi ndamubwiye acambwira ngo entreta twagiye mu nagiye kumudraga yaramaze amezi make ari muri deception yo bari kumico gihunga mbere aho rero ari mu condition makode menshi avuga ati jewe nta muhungu numwe nkikeneye ati inyuma y'imyaka ingahe niho nzoza kugira niho nzoza kwiyumvira ibintu by'abahungu then ikintu cahabaye sikindi rero cyo batangaza arayimubwiye ndamubwira ati rero bimeze uko hama acambwira ngo sha unayisanzwe ndabizi ngo mugabo ikintu kintangaje ngo ni kubera iki ari jewe iryo jambo n'uno munsi ntararisigurira hama acambwira iti ikindi naco ti umva mu mwanya nje kuvyiyumvira kuko urabona ahantu narindi nibyo narindimwo rero mu mwanya nje kuvyiyumvira hama nzoguha inyishu siko bikunda cyangwa bidakunda kuko urabona ndafise ingingo nandi narashizeho mugabo ku mutima nkamuraba yo ibintu maze imisi umbwira ibintu maze imisi binyereka yuko wavyeme ntaranabivuga hamwe kumbwira gutyo ico namwisha ambwira ati sha ntaco genda mugandazi ico ngiye gukora nico nyene namubwiye ca ndicomokera ndamufashije ngaho ico bibagiye pe ico bibagiye utabutse uribuka yuko navuze yuko yambwiye guys nta bintu byo kuresha binini cyane yambwiye ndababwiza ukuri n'amajambo menshi gusa ntibisaba kubwira ngo amajambo menshi ngo igitabo ibikino umuntu avuga ibiri indani biri sincere muri we akimbwira iryo jambo yuko ko nkunda namubwira ati sha vraiment ni byiza cyane nanjye nenda gukunda ariko mfise ubwoba naragukunze ubake ariko ufise ubwoba nagukunze ntazi ivyo ndimo mugabo ufise ubwoba sinifuza kukwemerera mu no mwanya mpakanya nabwo ati mpakanya ngende kuvyiyumvira kuko nabwo ati jene mfise amakode guys nafise amakode akunge ni like bakukwa mwe bamwe muri deception kunuku gatisha ku muhunga meze uku mugabo agatu aho bigeze ndashaka umuntu ntabari jewe umuntu ashaka gutwangwa n'amaranga mutima ariko ndashaka Imana gusa ari incagurira nta kintu parce que nasanga ugati nta muntu ari parfait cyangwa parfaite rero kino nkinari nkeneye Imana incagurira cyo gana ugati kanyene ndabisengere mugabo ndagukunda mugasi ndabikwemereye gatima karasimba mugabo sindabikwemereye makanya mpaye isomene besomene narishikana isomene rakwiriye isomene rakwiriye oya niyashitse kuko ntuzi yuko yambwiye ngo nzomurondera inyuma y'isomene ndamubwira ati sawa reka ndazi ico ngiye gukora naciye nkwiza akariro wangu wakoze ntaco yambwiye base ko nakabanga kiwanje nzokamwibira ntitwashika mu rugo so haciye imisi mikeyi then hari lo 27 z'ukwezi kw'indwi hari land twari twicaye ahantu tuvuze yuko tugiye kubonana then aca arambwira ati rero burya jewe ndi prête
ndi tayari kujana nawe kubana nawe wibagiye oya nicyo twicaye ahantu twari twicaye ahantu mu nzu ego mu nyuma gusa iri jambo kuko namuherekeza agati hari jambo karyo wambwiye ngo urankunda nayo kwishyuye ku giti je rindira gatoya ivyumvire neza hari ku giti kuko ico gihe ndavyibutse ndaguherekeje wanyishuye ku giti ahubwo bukeye bwaho niho twaciye rero twicara kugira ngo tuvugane rero ibiri ndani so reka rero ndababwirire ibanga rimwe ryabaye. You're always in my heart. Get on the talk show. From the moment we